urakoze kuri aka kanya keza ufashe kugira ngo ubane nanje muri kino kiganiro. Ni icigwa kigira kane muri ca gice kigira kabiri c'inyigisho itara. Nkaba nshimiye Imana kandi nawe ndagushimira, mbere ndanayisaba ngo ibane nawe, ibane nanje, ijambo ryayo rikora igikorwa caryo mu buzima bwacu. Maze kuvuga ku kiguzi co kuba umwigisha wa Kristo, nkerekana ko nk'uko Yesu yabivuze ni ikintu gisaba ko tuheba ubuzima bwacu, tukabaho twiteguriye guheba ivyo twashaka iyo bidahwanye n'ivyo Imana ishaka, aha ni rya jambo ryo kwiyanka, hanyuma tukemera tugakora ibintu bitubabaza, biduhombesha, nimba ari ivyo Imana ikunda, harimo kwikorera umusaraba, kwemera kubabara, hanyuma tukemera tukakurikira Yesu, tugaca mu nzira ihwanye n'ivyo dushakako. Nashaka nje ku cigwa kigira kane kivuga ku kubaho ubuzima buri ku rutonde, no kuvuga ubuzima bufise ukuntu butunganijwe harimo discipline, kuko kimwe mu bintu bituma ivy'agakiza bitaronka umwanya, ugasanga ijambo ry'Imana ntiturironkera umwanya, ugasanga mbere n'imyanya yo gusenga isigaye yarazimanganye mu buzima bwacu, ugasanga n'imyanya yo gukoranira hamwe n'abandi nta giciro tukiyiha, ugasanga turiko turatakaza umutima wo guha agaciro agakiza. Kimwe mu bibitera ni ukubaho ubuzima buri mu kajagari, ubuzima butagira urutonde. Muri Hoseya 6 ku murongo wa 4 hariho amajambo meza nipfuza ko yodufasha. Hoseya 6:4 havuga ngo, ewe Efurayimu, mbega ndakugire gute? Nawe nyene Yuda, ndakugire gute? Kuko urukundo mu nkunda rumeze nk'igipfungu co mu gatondotondo, kandi nk'urume rukama mu kanya gato. Urukundo rwanyu ukuntu rumeze ngo ni nk'urume. Urume iyo akazuba karashe ntumenye iyo rwaciye. N'igipfungu mu ntara ziba zikanye, mu gatondo urashobora kuvyuka hose igipfungu cugaye. Rindira gato akazuba kake urabura iyo carengeye. Imana ntikunda abantu bayikundisha umunwa, ariko mu buzima bwabo bwa misi yose ibintu bigaragaza urukundo bayikunda utabibona. Kandi iyo tutaronka imyanya y'ivy'Imana mu buzima bwacu bwa misi yose, naho twobisigura mu buryo bumwe canke ubundi, ingorane nyamukuru tuba dufise ni urukundo ruke dukunda Imana. Haba habayemwo guhororokerwa, ivy'Imana tukabisubiriza n'ibindi bintu tuba dukunze cane muri uwo mwanya. Muri ibi bihe tugezemwo, ibihe vy'ibikorwa vyinshi, benshi barakunda kuvuga ko batagira umwanya, ugasanga n'ivy'Imana biriko biratakaza ikibanza mu buzima bwabo. Umwanya wo gusenga utekanye, utihuta, umwanya wo kwinjira mu ijambo ry'Imana ugasanga ntibikihari. Imana twizeye si igiti cumye, si icuma, ni umupersona, c'est une personne. Ni Imana ikunda imigenderanire, kandi imigenderanire irasaba umwanya. Noneho murabizi namwe mu bagenzi banyu, murafise abagenzi, iyo umaze igihe mutavugana ubucuti bumera nk'ubwahagaze. Imana si Imana iri hariya idakeneye kugiriranira ubucuti, oya, namwe murabizi. Ijambo rivuga ngo data ni ijambo rihamagara ubucuti. Nimba Imana idafise umwanya mu buzima bwanje canke mu buzima bwawe, turi n'ingorane ikomeye cane. Ivyo twokwitwaza vyose dusigura ntibifata. Insiguro yonyene ifadika nivuga ko urukundo rwacu, urukundo dukunda Imana rumeze nka rwa rundi Efurayimu na Yuda bayikunda kiriya gihe. Ni ibintu bigarukira hafi bitagira imizi, kandi ndabigarukanye mu vyigwa canke mu biganiro natanze imbere. Ibi vyerekana ko n'ivy'Imana tutabiha agaciro gakwiriye. Bisigura ko agakiza tutakabona nk'uko Pawulo yakabona. Kristo ntitumutahura nk'uko Pawulo yamutahura, aho yavuga ngo kubaho ni Kristo. Umuntu avuga gutyo ntashobora kubura umwanya wa Kristo, naho vyogenda gute. Kubura umwanya rero w'ivy'Imana si ingorane y'umwanya, burya n'abawuronka
bafise amasaha 28 nk'uko kwawe nk'uko kwanje. Ingorane bihari nuko ibiruta ibindi biba bitunganijwe nabi. Ivyari kuba priorite bimwe bimwe biba vyakuwe ku rutonde rw'amapriorite, ugaca usanga ibintu vy'agaciro gato nivyo vyashizwe imbere, kuko dushobora kubura umwanya wo gusenga, dushobora kubura umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, dushobora kubura umwanya wo gukoranira hamwe n'abandi, mugabo hariho ibindi bintu tutaburira umwanya. Mbere washaka igituma uwo mwanya tuwubura nuko tuba twawuhaye ibindi. Mu yandi majambo, si umwanya ubuze, ni ingene tuwugaburira ivyo dukora. Haba hari ivyo twashize imbere kurusha ibindi. Mu yandi majambo rero, kuburira umwanya Imana bisigura yuko Imana utayigize priorite mu buzima bwawe, kuko kirya waronkeye umwanya nico wagize priorite. Murumva ko mu vy'ukuri umuntu ashaka guha agaciro ivy'Imana akwiye kuba umuntu ari discipline, umuntu ari organize, umuntu ibintu vyiwe bipanze. Udakoze gutyo, ibintu ataco bimaze birahitana umwanya w'Imana bikawutwara. Ataco bimaze canke bifise kimaze gito. Mu gihe rero tubura umwanya w'ivy'Imana, nabivuze, hariho ibindi bitigera biwubura, mbere ugasanga n'ibintu ataco bimaze. Reka ndabaye nk'akarorero. Abantu bafise aya matelefone Android, abari mu za WhatsApp, abari mu za Facebook n'ibindi, arashobora kubura umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Mugabo umwanya wo gusoma message ata kintu na kimwe zimwungura mu buzima ntawubura. Umwanya wo kubona ibihuha biriko biraca kuri WhatsApp ntawubura. Mu yandi majambo, si ikibazo c'umwanya, ni ikibazo ca priorite, ni igiki washize imbere. Kuko bijya bintu vy'ibihuha tumviriza na bijya turaba, turashobora kutabiraba, turashobora gufata ingingo yo kutabiraba. Iyo rero tubihaye umwanya, bigaca bitwara umwanya w'ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ko twabirutishije ya Mana turiko turavuga ngo turakunda. Imana ikatwitegereza, ewe Efurayimu, urukundo rwawe ukuntu rumeze. Agapfungu kaza mu gatondo, akazuba katse, ukabura iyo karengeye. Kubaho ubuzima rero butagira urutonde, aho uvuga ngo mu gitondo mvyutse nzokwa mafata iminota 10, 15, 30, isaha ndiko naganira n'Imana mu ijambo ryayo. Nivyo bituma imyanya yacu itwagwa n'ibisuma, ibintu ataco bitumarira, ariko ugasanga nivyo vyama bifise umwanya igihe cose, kuko ata kintu twahashize. Umunsi umuntu yavuze ngo kugira ngo ushobore kwankira ikintu ataco kimaze, bisaba yuko ubanza kwemerera ikintu c'ikimazi. Iyo utafashe umwanya ngo uwuhe ikintu c'ikimazi, ubu ushize ahantu ushobora gutwagwa n'ikintu ataco kimazi. Upanga ibintu hakiri kare, hakabaho imyanya wahebeye ibikorwa kanaka vy'ikimazi, nivyo bituma ivyo bikorwa bitigera bibura umwanya. Rero subire ndarivuge, kubura umwanya w'ivy'Imana ntibisigura ko ata mwanya dufise, bisigura yuko tudaha agaciro gakwiye ubucuti bw'Imana natwe, hamwe n'ubucuti bwacu n'ishengero ry'Imana. Nico bisigura. Ikindi, vyerekana yuko dushobora kuba twita mu bikorwa birenze ivyo dukwiye gukora. Uwo n'umutego tugwamwo rimwe na rimwe. Umuntu akaja mu bintu vyinshi kugeza naho abura umwanya w'Imana. Kandi n'umutego mubi, kuko ububi bwawo nuko upfa ubona uri kurakora, kandi ukumva umenga gukora ni vyiza, kandi ni vyiza koko. Burya rero ikintu cica cose, naho coba ari ikintu cari ciza, iyo kigushikanya ahantu kigira kikononere, kiba camaze kuba kibi. Ibikorwa biba vyiza iyo bitatubuza kuruhuka, ibikorwa biba vyiza iyo bidatuma dutandukana n'Imana yacu, tukayiburira umwanya. Nico gituma dukwiye gusuzuma cane ivyo dukora, tukaraba ko atabirimo dukwiye gukuramwo, canke dukwiye kugabaniriza umwanya kugira ngo turonke wa mwanya w'Imana. Ikindi vyerekana nuko hari igihe tuba twaramenyereye ivy'agakiza, bigatinda bigatakaza uburemerezi muri twebwe, tugacika abahinga bavyo, tukumva umenga twarageze ahantu tutagikeneye Imana. Bantu b'Imana, ivy'Imana yavuganye natwe kera
ntidukwiye kubandanya tugendera kuri bijya nyene, kuko n'ubucuti dufitaniye n'abantu ntibuguma bwubakiye ku bintu twaganiriye mu myaka 10 irenganye. Ubucuti bukenera kwama buriko buranagurwa. N'ubucuti n'Imana nubwo ku munsi ku munsi. Ivyo mwavuganye n'Imana ejo vyari vyejo nyene. Uyu munsi Imana irashaka ko muvugana ibindi. Ariya majambo wasomye mu mwaka uheze yarayo mu mwaka uheze nyene. Muri ubu mwaka Imana irashaka kubandanya urimbura amajambo yayo. Ntitugashika ahantu kuvuga ngo inarabimenyereye ubu ndashobora kureka gusenga, ndashobora kudasoma ijambo, numva bikwiye. Ntivyigera bikwira. Ubucuti kugira ngo bugumeho bisaba ko bwaba buriko buravomerwa igihe cose. Rero umuti w'iyi ngorane yo kuburira umwanya ivy'Imana ni discipline, ni kubaho ubuzima buri ku rutonde wewe nyene washizeho. Ubwo rutonde ukazura ruhinyanyura iyo ubona bikenewe, ariko ntubeho nk'akanyugunyugu uvyuka utazi icuza guherako, ubaho utazi ingene uza kurangiza umugoroba. Murabe nk'ingene yama media sociaux n'inkuru zicako ingene rimwe na rimwe bitwononera bikanatwibagiza gusenga. Ugasanga umuntu yibutse gusenga Imana yarushe n'amaso yatukuye, kandi yari afise umwanya wo kubikora agishobora kuvuga ibintu biri ku rutonde. Mugabo kubera gusamara, aho kuvuga ngo reka iyi saha mbanze mpagarika ibintu vyose mfata akanya nsenga, tukazoba muri vyo ukaza gusenga usinziriye, kandi wari gusenga neza uri lucide, ubwenge buri ku rutonde. Kugira urutonde turabikeneye cyane. Rero hariho ibintu bishika kuri 5 nashaka kuvuga ko mu ntumbero yo gutanga intererano kuri wewe no kuri jewe kugira ngo bidufashe kubaho ubuzima butuma tutabura umwanya w'ivy'Imana. Icambere ni ukwiyemeza gushira ubuzima bwacu munsi y'umugambi w'Imana. Burya ukubaho kwacu Imana yari yaragupanze kuva kera. Ntidukwiye kubaho twigenera ivyacu nk'uko umenga nta Mana yaturemye. Dukwiye kubaho twumva ko ukubaho kwacu kurafise aho guhuriye n'ivy'Imana iriko irakora mw'isi uyu munsi, maze n'akazi ka misi yose dukora kakaza kisunga umugambi w'Imana. Iyo umuntu atahuye ico, biroroshe ko no mu gutunganya ubuzima bwe bwa misi yose ashira mu Imana. Iyo umuntu yumva ko ariko akora akazi yahisemwo wenyene aha nta Mana irimwo, biroroshe ko Imana ayima ikibanza muri ivyo bintu ariko arakora. Banza wumve ko nimba uri umurimyi, ivyo bintu ukora birafise aho bihuriye n'umugambi w'Imana. Nimba uri umudandaza, nimba uri umurongozi w'ishirahamwe kanaka, nimba urongoye ishengero, nimba uri mu gisata kanaka ca leta, ico kintu uriko urakora kirafise aho gihuriye n'umugambi w'Imana kw'ishengero, ku mahanga, kw'isi, maze bigushira ahantu ho kumva ko ukeneye gukorana n'iyo Mana yakuremye, yaguteguriye gukora ivyo bintu uriko urakora. Ica kabiri ni ukumenya no ko udashobora gukora neza ivyo wahamagariwe, ubucuti bwawe n'Imana butameze neza. Ntuzoba efficace, ntuzokora ngo guhimbara Imana muri ivyo bintu uriko urakora, niyo utubaka ubucuti bwiza n'Imana yawe. Ico Imana iha agaciro cane burya si ico tuyikorera, nico turi kuri yo. Iyo turiko turakorera Imana cyangwa turakora ibintu bihwanye n'umugambi w'Imana, ariko turiko turononekara mu mitima, ivyo si vyiza na gato. Twofuma dukora bike ariko tukaba bazima. Mugabo tubaye bazima ntituzokora bike, kandi n'ivyo tuzokora bizoba biri ku rutonde rwiza. Shira inguvu kuri ubwo bucuti, ntushira inguvu ku bikorwa gusa. Wibuke yuko ibi ukorera hano bifise imizi muri ubu bucuti uri kurubaka n'Imana. Gutyo ibikorwa bituma wubaka ubu bucuti ntubiburire umwanya. Ca gatatu, gutahura ko kubaka ubucuti n'Imana bisaba umwanya no kwiyemeza kuwutanga. Imana irakeneye ko tuyiha umwanya, kuko niho ubucuti bwacu nayo bushobora gukomera. Ivyo utabikoze bizogira ingaruka ku bucuti bwawe nayo no kuvyo uriko urayikorera. Ica kane ni ugushira ibitwubaka nk'abakristo mu bifise agaciro kurusha ibindi, priorite. Ku munsi, kundwi, habe hariho umwanya twageneye ibi bintu vyubaka ubucuti bwacu n'Imana. Ni kwa gusenga, ni kwa kuba mu rusengero n'abandi dusangiye kwizera, ni kwa kurimbura ijambo ry'Imana, hariho abahurira mu migwi mito mito. Ivyo bintu vyose biza bitwubaka, tubiha umwanya, kandi uwo mwanya ntitwige tubishiramo ikindi kintu. Ni naco ca nyuma, kugabanya ivyo dukora ku buryo imyanya duha Imana idatwarwa n'ibindi bintu. Hariho ibintu dukwiye guhagarika, ibindi tukabigabaniriza umwanya kugira ngo wa mwanya w'Imana ntiwigere ubura.
ivyo bintu tubikoze bizodufasha gushira ubuzima bwacu ku rutonde, naho tutokora vyinshi cane mugabo tuzokora ibintu bizima bihesha Imana icubahiro vy'ukuri. None rero imyanya yawe n'Imana imeze gute? Mbega n'ibintu bifise urutonde bigenderako canke n'ibintu bikorwako rimwe rimwe? Imyanya yo kubana n'abandi mu bihe vyo gusenga, mu bihe vyo gukorana imeze gute? Ubwo ntiwama uri muri babandi bama bariko barisigura murambabarire vyangoye vikamba vyakugoye imyaka yose. Urafata ingo yo kuvuga ngo ubu mwanya nawuhaye cellule, nawuhaye fraternité, nawuhaye igihe cyo gusengera ku rusengero, nta kindi kintu uzohashika. Canke vyama biriko biragongana ugatinda ugasigara uri umuntu iyo uje abantu batangara. Mbega umwanya wahereye ibikorwa ukorera ku rusengero canke ibikorwa ukora bimwe twita vy'Imana, naho vyose ari vy'Imana, ibikorwa byose bitarimo ivyaha n'ibikorwa vy'Imana, ariko bijya ibikorwa ujya mwanya watanze gukorana n'ishengero ryawe urawubahiriza? Canke ni vya bindi nyene vy'uko iyo uje bashima Imana? Yesu yaratanze ubuzima bwiwe, none umwanya aba ari utunanira? Kandi Yesu yaratanze n'ubuzima bwiwe bwose. Ubwo n'urukundo nyabaki kuburira umwanya umuntu yaguhaye ubuzima bwiwe, ubwo wumva ari urukundo rwitwa ngo iki? Biragahera rero ko jewe nawe tuburira umwanya Imana yacu, kuko ntakitatanze kugira ngo natwe dushobore gushika muri ubu buzima bwo kwitwa abana bayo. Imana igukomeze mu migambi yawe, mu gutunganya ubuzima bwawe, ntiwigere ubura umwanya w'Imana. Ubucuti bwawe nayo ntibwigere bubura ikiburamira, ikibuvomera, ikibukomeza. Ndagutera intege rero ngo ukosore aho wasanze wokosora, ntugume wisigura, ntugume wihumuriza. Oya, umuntu arashobora gupfa ariko arihumuriza. Kosora Imana yawe munywane, niho no mu bikorwa uriko urakora uzobona umugisha, kandi ukubaho kwawe kuzoba umugisha ku bwami bwayo. Imana ikugirire neza.